turabaha ikaze kuri channel yanyu Buja Praise TV mukoronka update news zonga mu gihugu no hanze y'igihugu kugira amakuru agezweho ntazarabacika tubasabye gufyonda subscribe mwibagire gufyonda n'agakengeri ka notification. Yes, bakunze wa Buja Praise TV, ntanguye kubaramutsa muherereye hose kuri microphone muri kumwe na Bright. Ubwa mbere na mbere ntanguye kubasaba imbabazi kuba mwari mumaze iminsi mutari ko murumva ryaju y'inzahabu, ryaju mukunda cyane, ryaju y'umutohozi ariwe Bright Vadayon. Ni kubera ko amagara yarankitse, ariko rero now ndi ngaha kuri MIC. Muvyo ngira mvuge ngaha muraza kumva Isaac TV, Waka Light TV ndetse na Siren Viber. Mu misi iheze harabaye manifestation kuri YouTube y'amakomantere yemeza ko Isaac TV ariyo ya mbere mu Burundi. Izo komantere zose zaje mu gihe twari tuzi ko Waka Light TV ariwe mwami w'ama YouTube channel yose ari ngaha mu Burundi. Nubwo biruko Isaac TV yarije nabi, yarije ari televiziyo ishushe kurusha andi mateleviziyo yose. Ariko rero ivyo Waka Light TV bashe bakora barerekanye neza ko igitugu gikura ariko n'igisumbizo. Urukino Akes Dani na Landry Promoter bamukinye Isaac niho gufata intamba mu rugamba ukabahuza na Barcelona. Aho niho uzomenya yuko umuyabaga utigera urwana nasi. Baramwicaritse Isaac bongera baramwicarika kandi no kuryama baramuryamika, eka no kumufuka bongera baranamufuka. Hehe, reka je nitwengera kuko iziri yose ndazi uko yakinye. Burya Akes Dan na Landry Promoter nasanze ari abana babi mu gukina imitwe. Inkuru yose narayitohoje ndayifise ngaha ku mpapuro zanje. Reka renda yibabwiye ntanguye kimwe ku kindi. Inyuma yo kubona Isaac TV ije ishushe, Landry Promoter na Akes Dan ikintu baciye bakora, bo bashiye bahagarika kwanza gukora. Baramanza kwanza baramuha umwanya Isaac Classic abanza kora. Ico gihe Isaac yari karakora nabo bariko baramwiga. Bahagaritse ikintu c'indwi yose atakiganiro ca Landry Promoter kiriko kiraca kuri Waka Light TV. Ariko rero ico bashiye bakora nuko baciye bazana umwigeme mushasha azi ku izina rya Leila. Nimunyumvirize neza rero uko inkuru yacigenda. Isaac bamuzimije bakoresheje wenyene, bisigura yuko ari we yizimije ubwiwe. Target ya Akes Dan na Landry Promoter bifuza yuko Isaac agenda kubakoresha ibiganiro, ariko babuze inzira bacamwo. Ico baciye bakora ni giki? Baciye bafata wa mukobwa Leila, ndasubiyemwo, baciye bafata wa mukobwa Leila yaramaze imisi yigishwa na Landry Promoter. Uyu mwigeme Leila naho byagaragara neza ko ari kayigishwa na Landry Promoter, hari impamvu Landry Promoter yari karigisha bya mwigeme. Iyo mpamvu rero niyo shaka kubabwira. Impamvu ya mbere yari yo kugira ngo bamuronke Isaac. Impamvu ya kabiri nayo yari yo kugira ngo bya mwigeme Leila bamuhiganishwe na Oz wa Siren Viber. Ico ngomba duhagarare ko uno munsi nico cha Isaac. Isaac bamuteza agatego bakoresheje umwigeme Leila. Ngo byagenze gute? Ikiganiro ca mbere ca Leila, ikiganiro ciwe ca mbere yakoze, yagiye kuvumbura Landry Promoter. Mwico kiganiro Landry Promoter yivugiye neza yuko agwaye kandi atamahera yo kwivuza baramuha muri Waka Light TV. Mwumvirize neza politiki badukiniye muri Waka Light TV. Mwumvirize neza ico kintu. Landry Promoter numukozi wo muri Waka Light TV. Wagiye kumukoresha ico kiganiro numwigeme mushasha wo muri Waka Light TV. Muri ico kiganiro Landry Promoter avuga ati muri Waka ntibaramuha amahera yo kwivuza. Hama ico kiganiro nyene gishagica kuri Waka Light TV. Ndazi ko ndiko mbwira abantu benshi muri bo hari habagoye gutahura. Reka ndabibasigurire neza. Ni gute uwo mwigeme mushasha ikiganiro ciwe ca mbere yakoresheje Landry Promoter, ikiganiro ciwe ca kabiri gikurikira agakoresha Akes Dan, mu gihe bizwi ko Akes Dan na Landry Promoter bagoye gukoresha ikiganiro utari umujournaliste ubizi. Leila antuka yari gutangurira kuri ba Arnovich, ba Obelix, ariko yaciye agenda direct kuri Akes Dan na Landry Promoter. Landry acavuga ati ntibaramuha amahera yo kwivuza muri Waka, kandi abivuga azi neza yuko ico kiganiro kiza guca kuri Waka Light TV. Maze reka dukoresha ubwenge neza
Ivyo wobivuga uzi neza ko biza guca kwa papa wawe. Ivyo bari kubivuganira inbox bigaherera iyo. Simbona ko bari kubicisha kuri televiziyo. Ariko babikoze uko kugira ngo Isaac ace yumva uburoho agende kubakoresha ibiganiro. Isaac nawe ntiyatevye, akamashu kaba karamufashe. Yaciye akwakwanya no kwa Landry Promoter ngo ban. Acarirukanga no kwa Akes ngo ban, bose abaha ibiganiro. Ntiyamenye yuko abongerereje ingufu zo kumuzimya kandi kubwiwe nuko kwisi yose biba birakwiragiye ngo Landry Promoter yavuye muri Waka. Uyu mwanya wose inkuru yaguma ivuga ku mbuga ngo Akes Dan na Landry Promoter ngo ntibacana Waka. Isaac abantu ntibasubiriye no kumwiyumvira. Igitangaje yaba Akes Dan yaba Landry Promoter nta numwe yigeze yemera yuko Landry Promoter yavuye muri Waka Light TV. Ariko ivyo vyose Isaac ntavyo yumva. Wewe yaguma atangaza yuko Landry Promoter atakiri muri Waka. Bisigura ko yari kaha abafansi amakuru atari. Kandi abafani ba Akes Dan na Landry Promoter baca bifuza kumenya amakuru ya Akes Dan na Landry Promoter uko bimeze. Isaac abaguye umutego wa Landry Promoter na Akes Dan uko. Kuko wenyene yiciye inguvu bituma ba Akes baduga inguvu. Akes Dan na Landry Promoter nabo ukuntu arabasazi. Haciye iminsi ibiri gusa twashe dutangura kubona ibikorwa byabo. Ino munsi shene ya Isaac TV iguma ku bihumbi 2 igihumbi bibaye byinshi ntibirenga ibihumbi 3. Ikiganiro ciwe cyanyuma gifise ama views menshi nico yakoresheje Akes Dan. Uno munsi Waka Light TV irikira bica bigacika nkuko vyamye kuva kera. Twibuke kandi ko Waka Light TV yigeze kuja muri competition na Buja Hit TV. Ariko ku mitwe bagufitiye muri Waka Light TV Buja Hit byaransi. Je rero uko ndabibona nta yindi televiziyo izoza itahasi Waka Light TV Akes Dan na Landry Promoter batabishatse. Ijambo bakunda gukoresha ntitwigera tunanirwa. Burya rirya jambo rifise ico risigura kinini cyane. Gusa bananirwa batananirwa je ndi ngaho kubwo kubahubura. We gusa ico nkusavye gira subscribe kugira imihuburo yanje ntizozira gucika. Kuri microphone ni Bright, televiziyo yanyu ni Buja Press TV. Turabaha ikaze kuri channel yanyu Buja Praise TV. Mukoronka update news zonga mu gihugu no hanze y'igihugu. Kugira amakuru agezweho ntazarabacika. Tubasavye gufyonda subscribe. Mwibagire gufyonda n'agakengeri ka notification.